ngo ubuja gusha buratagata kandi iza kurishihera ku nama. Urubanza rwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ntawe rwatangaje. Ubutegetsi n'inzego zabwo bwari burindiriye ko sentare yemeza ivyo bwari bwaratunganije. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abakurikiraniye hafi amatora nta cizere kinini bari bafise ko sentare yoshobora guhindura ibintu. Mbega twatunenge twose twatowe umunsi w'amatora no mu bikorwa vyakurikiye zari indoto z'abatemera gutsindwa n'abafise iyindi migambi. Sentare yasanze ari duto ataco twononye canke naho yaturengeje k'uruho rw'amazi, kumva abarundi benshi bakeka imbere yuko sentare ishikirizwa urubanza rukaba rwaraye rubakuriye inkoni ku gishitsi ko batihenze. Mbega agakandamizo k'ubutegetsi kubo batavuga rumwe burenga amategeko mu kubakumira mu bikorwa vyose bijanye n'amatora, sentare yoba yaravyihweje neza? Mbega twatunenga abarundi n'amakungu banenga umugwi wari ujejwe gutegura amatora, abatoye bacibaza ko twava ku bumenyi buke canke gukoreshwa n'ubutegetsi twoba twaratosowe imbere yo gushikirizwa sentare? Mbega sentare yo ifatiye ku vyemezo yaronse yoba yarihweje uko amatora yagenze yisunze amategeko yonyene? Kuri ivyo bibazo vyose birababaje ko sentare atanyisha itomoye yatanze. Abarundi benshi baraciyumvira ko ivyemezo bitihweje, ukuri kutavuzwe n'ubutungane butabaye ku banyagihugu bari babwiteze kuri sentare yashizweho ngo ibe bwa bwirukiro bubanguranye abanyagihugu n'ubutegetsi mu gihugu kivuga ngo kiri mu ntwaro rusange. Ivyo bibazo bitaronse inyishu biri mu biraje ishinga abanyagihugu ko bifise ico bipfana n'amahoro, umutekano na kazoza k'igihugu. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano, ivyo bibazo biraturaje ishinga nk'abarundi bose. Nkako benshi baribaza ingene abanyagihugu bazemera ubutegetsi bazi ko bwavuye mu manyanga. Mbega intwaro yo izitwara gute? Mbega amaherezo azoba yahe igihe abanyagihugu baniganwa ijambo, ico batoye ntikiba arico bahabwa mu gusongera isibe bakabura n'umuhuza yobatunganiriza? Igihugu cari cavuye hasi, catsinze ubwoba, bamwe bakahatakariza ubuzima n'ivyabo kugira bakoreshe uburenganzira bafise bwo kugira no guserura ku mugaragaro iciyumviro kidasa n'ic'ubutegetsi. Naho ico bashatse batakironse, ntibatsinzwe. Ubutumwa batanze kandi twipfuza ko bwumviswe n'abazodutwara ejo, nuko kuva ubu umunyagihugu yahakanye gucinya, yahagurutse kandi ari ku nzira yo kurondera no gutsimbataza intwaro imubereye ikabera igihugu ciwe. Ntituri bumenye ingene tuzotwagwa ejo, ariko umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ubaye uratera kama abatware b'ejo. Naho biboneka ko ijwi ry'abanyagihugu ritabaye ryajwi bavuga ko ari nk'iry'Imana ritavuguruzwa, bazibuka ivyo bemeye igihe biyamamaza ko bazotwarira abanyagihugu bose, ababatoye n'abari bashimye abandi, kuko na kare ari bu butegetsi bukomokako. Batware b'ejo, mufise itegeko ryo kurinda igihugu ubugizi bwa nabi, amacakubiri n'ubukene. Muzokora uko mushoboye kose mutekanye abanyagihugu, mubahuze, mubanywanishe n'ubutegetsi kugira ngo twese hamwe nk'abarundi dukorere gutsimbataza amahoro, umutekano n'iterambere ry'igihugu catuvyaye. Umukuru w'igihugu yimirije kwimikwa azibuke rya jambo ry'uwiguze ukwikukira k'Uburundi. Igihugu kizomurabira kuvyo azogikorera, nicashima azohimbagwa. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko kuri uwa mbere uwa 8 Ruheshi 2020.